Melissa. Kanyamuneza Nazif. Beshakiye Blandine. Nijimbere Mihail Lorraine. Gachuti Ange Dora. Toyani Krista. Nirakoze Anifa. Inarukundo Prince. Iraneza Kelvin. Iradukunda Belize. Murakoze cyane ndabaramukije nanje banyako bamenyesha makuru bagenzi banje birumvikana ndaramukije n'aba bakobwa bacu bo muri Pichon bivana n'ingene bo kivuze Pichon canke Pichon bivana n'ingene Pichon mu Congereza Pichon mu Gifaransa birumvikana agomba kwisanzura mu buryo ushobora kuba wo kivugamwo. Turinde tekanangere rero kuri no munsi wo kubanza gushimira Imana mushobora byose yemeye ko tuba muri kino kibanza. Murabona ko turi muri Big Land naho twashimiye gukorera bino bikorwa byacu byo kuri no munsi byo gushira ku mugaragaro ibikorwa vya Pichon Town Protocol birumvikana nkuko rero mubabona hano imbere cyangwa se nkuko mutubona hano imbere je nitwa Nzambimana Mike mazina nawe n'abavyeyi Delon Nzambimana Mike Delon ariko umwuga warampinduriye ngita Kilo Mike niyo mazina benshi banzi ko sanzwe serukira imbere y'amategeko ibikorwa vya Pichon Town Protocol ariko bihurikiye muco twise Pichon Group ariho rero hari Blanche ya Pichon Town Protocol ari nayo rero twaje kubabwira kuri no munsi ngingomero yuko yaba bubafu n'uburyo bwanje dufise abakobwa beza cyane batari bake baramenyereye abakobwa muri no misi cancana ba kino gihe bijanye no gukora amaboko mu muzu no gukora atari kirenga ariko bano dufise iruhande yacu murabona yuko bashoboye kwishira hamwe dufashijwe na nyene ciyumviro ari we Pichon kugira ngo dushobore gutanguza rero ibikorwa vya Pichon Town Protocol. Ngira ngo murumvamo ijambo protocol birumvikana ko bafasha ababa bagize imanza birumvikana imanza zose yaba iz'ubugeni yaba izo kwakira abavuye hanze y'igihugu cy'u Burundi yaba mu bikorane yaba mu biteramo bikomakomeye. Murabizi yuko kuva na kera abarundi barashira imbere ingene umushitsi yakigwa neza. Iyo umushitsi akugendeye cyangwa se iyo umushitsi yatumbereye irembo ryawe canke yatumbereye urugo rwawe abakeneye kwakigwa neza abakeneye kwakigwa n'abantu bashobora kumufata neza ndetse n'ikiringo cyose ashobora kumara muri urwo rugo rwawe canke ashobora kumara muri ico giteramo canke muri ico gikorane canke muri urwo rubanza quand même akaba afashwe neza cyane. Rero ivyo mu kubikora ntibipfa uko bikozwe ko ariko kose niyo mpamvu twebwe nka Pichon Town Protocol twavuze tuti aribonekeza imbogamizi zitari zikeya mu bijanye no kwakira abantu aho usanga abantu baje mu manza baje mu biteramo ariko ugasanga uburyo bakiriwe ntibumeze neza. Ari niyo mpamvu twahisemo rero gushobora gushira ku mugaragaro cyangwa se gutanguza ku mugaragaro Pichon Town Protocol mubona ko ihurikiyemwo bano bigeme bashobora kubafasha kwakira abantu neza. Rero novuga ngo mu kubitanguza ntitwabe bigize bimwe bisanzwe bimwe umwe canke babiri bumvikana bagatangura ikintu ariko twabanje kuja imbere y'amategeko birumvikana twabanje kuja kurondera ico tuma uwari we wese atwizeye atatwizera muri bimwe dukorana vyo mwibarabara canke n'ahandi ariko akatwizera afise ikintu kigaragara gishobora gutuma atwizera akanizera amaservice yacu muri Pichon Town Protocol. Niyo mpamvu rero twabanje kwitabaza amategeko ngira ngo murabizi twaragiye turarondera agatabo ndangamudandaza ndetse n'inomero ndangamudandaza kugira ngo uzoba yatwituye aze yumve ko ari ibintu quand même novuga ngo biri ku rugero rwiza ndetse bikurikiza n'amategeko kugira ngo n'abari hejuru cyangwa se barongozi babashe kumenya ibikorwa vya Pichon Town Protocol. Rero twaragiye turabifise vyose bijanye na NUF mu yandi majambo Pichon Town Protocol irazwi imbere y'amategeko nico gituma inafise n'abayiserukira imbere y'amategeko ariko kandi irafise n'aho ikorera aho umuntu wese akeneye service zacu canke akeneye bamwe mu bakobwa bacu kugira ngo bashobore kubaha ku kazi ko gushobora kumufasha kwakira abo bantu ashobore kugira aho adusanze mu buryo bumeze neza. Rero twagomba gutumirira abariko baradukurikirana bose birumvikana ko
hano turi kumwe n'imbonesha kure zitandukanye, turi kumwe n'abamenyesha makuru batandukanye na cyane basanzwe bakorera muri ico gisata. Twagomba gutumirira abo bose rero bategura izo manza, abategura ibiteramo, abategura ibikorane bikomakomeye, aba bafise ama mariage, abafise amadote, abafise imanza zigiye zitandukanye, ko bo kwitura service za Pichotan Protocol. Nawe ngira ngo sagasishoro umuntu bariko baradukurikirana baraza kwibona yuko bano bakobwa bashobora kubafasha kwakira bazoba babagendeye canke se izo ngenzi zizoba zanagendeye igihugu cy'u Burundi. Rimwe na rimwe ngira ngo murabona ko turakunze kwakira n'abashitsi bavuye mu bindi bihugu, turakira abaririmbyi bakomeye, turakira abakozi b'Imana bakomeye baba baje kugendera igihugu cy'u Burundi, turanakira kandi abarongoye amashirahamwe mpuzamakungu bashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi. Abo rero Pichotan Protocol iriteguye kugira ngo ishobore kuza irabafasha mu buryo novuga ngo bugezweho gushobora kwakira izo ngenzi ngese abo bose bazoba bari muri ivyo aho hahurira abantu benshi ngese muri izo manza zigiye zitandukanya. Abakobwa beza turababona, ariko ibijanye no gushobora kubaronka ubwo ntibizoba biri ku rugero rwo hejuru. Nibaza ko ata muntu umwe yo kwitinya gushobora kwegera Pichotan Protocol kugira ngo dushobore gukorana nawe muri rusange. Rero hanini kwari kumenyesha abarundi na cyane abasanzwe bategura ibi bikorwa vyinshi vy'imanza yuko Pichotan Protocol yatanguye ibikorwa vyayo ku mugaragaro, ariko kandi initeguye kubafasha muri ivyo bikorwa basanzwe bakora mu buryo bumeze neza kandi bugezweho muri no misi, kandi tukabikorana mwira n'ubwete. Nuko rero kwari gushobora kubamenyesha ko Pichotan Protocol twatanguye ibikorwa vyacu muri rusange ku mugaragaro. Turabashimiye kwa mudukeje ku cimviro twagize no gushobora kuba dutanguye. Birumvikana ko no munsi twese twisunga cyo kwita imbono kazoza y'igihugu cyacu 2040 ndetse na 2060, ariko byose bitangurirwa no kuba dufise mukuru w'igihugu ashobora kuba atahura ishugwaruka rumaze n'ico ugwaruka rushoboye muri rusangi. Rero birumvikana ko twagomba natwe kudasigara nyuma kugira ngo dushobore gutanguza cyangwa se gushira ku mugaragaro bino bikorwa, surtout nk'abajene na cyane ko no munsi duhamagarirwa gushobora gutangura kwihangira imirimo tutarindiriye kubanza kuronka ubuzi bwa leta canke n'ibindi. Ikibazo c'amasaha rero novuga ngo twaraciyumviriye ko kubera ko nivyo murabona ko nabakobwa, kandi turetse nivyo no munsi yari ahantu jewe nogenda saa 8 z'ijoro mwibarabara kubera ko ndi umuhungu, mugabo umukobwa atogenda. Ariko kandi uno munsi bisa nk'ivyahindutse, nta kazi k'abahungu kakibaho, nta n'akazi k'abakobwa kakibaho. Mu yandi majambo ugerageje kuraba uno munsi ku bice 95% abakobwa barashobora gukora ubuzi bwose natwe uno munsi dushobora gukora. Rero ku kibazo c'amasaha nohumuriza abariko baradukurikirana yuko ivyo atakibazo twariteguye. Akazi tuzoba twagiye ko abakobwa bacu tuzoba dushoboye kubatahana ndetse no gushobora gukurikirana umutekano wabo gushika kuva bagiye mu bikorwa bazoba bagiyemo gushika bashobore kuva muri ivyo bikorwa bazoba bagiyemo. Rero aha nibaza ko atawo tugira ko makenga wahave yumvira ati kubera ko ari abakobwa gusa wenda nzobahamagara amasaha 2 canke saa 3 babe batanguye kunshira ko pression yo gutaha. Oya, kubera ko na rimwe bazigira bijana. Turafise abo twita aba superviseur muri Pichotan Protocol bazoba bariko barakurikirana ivyo bikorwa vyose gushika bitanguye gushika no mu mpera. Rero ico nibaza ko atangorane nimwe abazoba batwizeye kugira ngo tubafashe bashobora kugira. Ikindi ati hari imigwi itangura ntibandanye, ivyo biva ku bintu vyinshi, uravye no munsi aho tubaye, ibirimo dukora n'uburyo tuyikoramwo, bivuze ngo biva ku bintu vyinshi bishobora gutuma uno munsi umugwi uriya canke uyundi utangura ntubandane. Ariko novuga ngo ivyo muri Pichotan Protocol twabijemo tumaze kubona ko izo ngorane zose zishobora gushika, hari abatanguye ntibabandanye. Novuga ngo twarafasha akanya gakwiye ko gushobora kuganira na bano bakobwa bazoba bariko baradufasha muri bino bikorwa. Turavugana na cyane buriya benshi batangura atantumbero bafise. Objectif novuga ngo ni ikintu gikomeye cyane, si no muri ibi gusa ariko no mu buzima busanzwe. Objectif niyo utanguye ubuzima ata objectif ugira birangira n'ubundi atahoshitse. Rero twe muri Pichotan Protocol dufise objectif yo gushobora gufasha abantu na cyane
mu bijanye na bino vyo kwakira abantu. Mu yandi majambo rero twifuza ko abazoba batwizeye bose ejo canke hirya y'ejo bazodutangwa akarorero. Rero novuga ngo nimba twifuza ko tuba karorero mu bijanye n'ama agence de protocole asanzwe ari no mu gihugu cy'u Burundi na cyane mu gisagara ca Bujumbura, ntitwotangura hamanyuma y'imisi 2 ngo tube tugiye canke se umugwi ube uhagaze, twoba twatanguye ata objectif dufise. Rero ivyo nta kibazo na kimwe, turafise objectif ikwiye kandi hagije no humuriza bariko yadukurikana yuko Pichon Town Protocol ije kandi ishinze imigwi. Kindi uti kubera iki ari abakobwa gusa, ati kandi bigaragara ko muri izo manza zigiye zitandukanye hari igihe bisaba ko haba hari ubuzi busaba inguvu, ko n'abantu barazifise inguvu no munsi guterura ikazi canke kuyishira n'ahandi hantu birabishobora. Ariko novuga ngo twabanje kubanza gutangurana nabo, ariko uko imisi zo ziragenda niko turongeramo n'andi ma service agiye atandukanye dushobora kubona ko ashobora kuba adusaba inguvu z'abahungu canke inguvu z'abashobora kuba bafise igitsina gabo. Rero ivyo navyo no bahumuriza, nyuma y'imisi mike cyane dushobora kuvyongeramo kandi bikagenda neza muri rusangi, kugira ngo abazoba batwizeye dushobore gushika ku nyota, na cyane dushobora kubashika ku nyota y'ibikorwa bazoba baduhaye, kugira ngo dushobore kuba twokora. Ubwa kana ati dukorera hehe, nabivuze yuko twaje twipanze kubera ko batari bake niba baje ati none se mukorera hehe kugira ngo nzoze tuyage, urashobora usanga ata hantu hari fixe cyangwa se hagaragara bashobora kuba bakorera. Nagomba kumenyesha ko twego muri Pichon Town Protocol dukorera aha mu Ngagara muri quartier ya 4 General neza urande ya Kotebu, immeuble Flens House kuri biro ya 12 niho hari biro vya Pichon Town Protocol, aho utwifuza wese nse ukeneye service za Pichon Town Protocol arashobora kuhashika kugira ngo dushobore kuba twovugana. Ariko kandi umunsi ubuhinga bwarateye imbere, arabushobora kubavuga ati je ndafise ibikorwa bizobera Gitega, ndafise n'ibikorwa bishobora bizobera Ingozi, shaka ko tuvugana ntarinze kumanuka mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo numva ingene mushobora kumfasha ibyo bikorwa. Arashobora kuduhamagara kuri 67 69 69 89 67 69 69 89 maze tukayaga tugashobora gukora ivyo bikorwa azoba yatwizeyemo. Uti amasezerano abakobwa bafitane na Pichon Town Protocol, bwa mbere bwo nta masezerano ahari ashobora gutuma umuntu aguma ahantu yitwa imfungwa. Turetse no muri Pichon Town Protocol no mu bundi buzima busanzwe, umuntu murashobora gutangurana projet, ariko mu nyuma Imana igahezagira akavuga ati je ndunguruje canke ngiye mu bindi uku canke kuriya, ariko gusa nuko abatahura canke se nuko abayumva iyo projet. Rero abarundi barabivuze ati babiri bagiye badasezeranye canke batagize indagano naho bashika. Yani majambo muri Pichon Town Protocol birumvikana ko hagomba kuba hari amasezerano, kubera ko n'ibikorwa novuga ngo byinshi uzokora bizoba bifise amasezerano agomba kuba hagaze ko. Rero ku kijanye n'amasezerano arahari hagati ya Pichon Town Protocol ndetse na bano bakobwa mubona bazoshobora kuba ariko badufasha muri bino bikorwa, ariko kuvuga ngo uzoba bivuye mu cyazohanishwa nibaza ko gusa tuzisunga amasezerano imbere kugenda. Ahantu hose bisunga amasezerano bakaraba ati mu masezerano handitse mwiki, none kugiye bica bigenda gutaho. Rero nibaza ko burongozi bwa Pichon Town Protocol ico gihe umwe muri twebwe azoba yunguruje canke Imana igahezagera ku rundi ruhande, tuzoza turabe twicara twivuga tuti mu masezerano byari bimeze gute, kugiye kugenda hace hakurikira iki kibazo cy'amasezerano. Nibaza ko atakibazo na kimwe, amasezerano turafitaniye nabo mu buryo bugezweho, niko no bivuga. Hama uti staff umugizwe ugizwe na representative gusa, oya umugizwe ugizwe na representative gusa, kubera ko aha turafise naba bari muri staff, ariko kandi turafise abanyabigega birumvikana, turafise abasecrétaire, turafise n'abajeje ko turonderera amasoko, birumvikana ko umugwi si representative gusa, ariko bavuga ngo representative nawe agomba gushikiriza ibikorwa vya entreprise cyangwa se vya company. Ariko muri staff turafise n'abandi bazoba ariko badufasha, kubera ko murabizi no munsi muri business nushobora kuvuga ngo naka gusa ngo iyi business iri centre ku mutwe w'umuntu umwe. N'abarundi bayamaze neza ati umutwe umwe niwigira inama bifasha gusa. Rero turafise abazoba ariko baradufasha muri bica nk'ibiriya bizoba bisaba yuko Pichon Town Protocol igumana isura nziza, na cancane mu bazoba bayihisemwo. Ikindi kibazo ati igitigiri uno munsi turi 10 nivyo, ariko ntibisigura ko imiryango yugaye muri Pichon Town Protocol, ariko
kandi nta gitigiri kiri exact cyari gutuma dutangura ibikorwa. Niyo mpamvu no munsi turi 10 ariko vuba cyane tuzoshobora kongerezamwo abandi bashoboka kugira ngo tuzobe twipanze ku buryo uzokenera abashobora kumufasha urubanza ari benshi Precious Talent Protocol ibe ifise abo ishobora kumushikiriza mu buryo bumeze neza. Ariko bivyo bidakwiye ko no munsi twagomba gushira habona ibikorwa byacu ngo ni kubera ko turi 10 canke turi 15 ariko nibaza ko iminsi uko izozeregera imbere tuzoshobora gushiramo abandi kugira ngo abazoba batwizeye barushirizeho kubandanya baronka service zimeze neza, surtout ni baba bakeneye ubwinshi canke se baba bakeneye abarenze abacumi no munsi turi kumwe nabo muri Precious Talent Protocol. Murakoze. Bon, impamvu yatumye twifatanya na Precious Talent Protocol. Bon, icambere bamwe muri twebwe barakunda ibintu vyo mu service bitandukanye. Hama hariho ama opportunité menshi. Iyo umuntu yaduhaye ikiraka canke twarose ikiraka hariho ama opportunité menshi kuri twebwe. Niyo mpamvu rero twemeye kwifatanya na Precious Talent Protocol. Merci. Okay. Naje bon. Nunganyije kuvyo yavuze. Nuko nyene. Cyambere kandi twabigiyemo ko kandi dusanzwe tubikunda kandi tuvyiyumvamo. Yego. Abantu batabikunda sinzi ico twobabwira me ni ibintu badakunda gukora canke badakunda ibya protocol. Badakunda gukora. Igare abakobwa bavuga ati tuje ntabwo. Tubahamagariye gukora ibintu bisanzwe, si ibintu bisaba ingufu nyinshi, bisaba kubikunda vyonyene no kubufise n'umwanya. Yego. Ikindi naco urinze bijamwe nuko uba warabivuze ni wanyu. Rimwe rimwe bizoza birashika usanga uratashitevye kandi ico dukundira muri Precious Talent Protocol hariho n'imodoka ya midutahana umwe wese iramutahana ikamushikana ahaba igasiga yinjiye. Yego. Umviriza ikintu kimwe no kubwira. Ikintu umuntu akunda ntikimunanira gukora. D'abord bisaba yuko ibintu vyiyumvamwo and then ukabikoresha umwete wawe. Ntushaka kwanka kubikora. Niyo mpamvu rero nibaza yuko ataconanira mu gihe noba nabigiyemwo. Ndi sûre et certaine yuko ivyo ngiyemo ndabizi. Ugiye kubiza ko igicuma rero. Of course. Cyane gose. Kandi kagira twidaterera umuntu tuzofashanya turi babiri. Twebwe nibaza yuko dutandukanye n'ivyo wavuze kubera ko twe tuzi intumbero yatuzanye, tuzi icatuzanye, ntitwazanywe n'ivyo bindi nkuko mwagiye murabibona mu publicité yacu twazanywe na protocol gutunganiriza ama service y'abantu apana kwidandaza nkuko mubivuze. Twibaza yuko twe bizogenda neza, turafise indero kuko turafise umuntu ajejwe ibintu vya discipline. Rero mu gihe hari udufasha sinibaza yuko twoja mu bintu binyuranywe n'ivyatuzanye. Turi direct ku kintu catuzanye ntitwaje mu bindi. Urumva nko muri twebwe uwo muntu yabashaka kuza mu izo ngeso yoca avamo. Yego. Kuko twe turahana. Cyane gose ugitse kosa baraguhana. Yego, turaguhanura. Yego.